hama nimwe bagiye kumutora kuri inde best influencer inde Fanny Lavine numéro 19 warabifashe no muzi kandi bibagena kukurikirana kuri TikTok na Fanny Lavine namubaragiye asante promota wangu promota Joshua mama yabyaye umwana mama wiwe acashapa yo umwana wiwe mama wiwe aramuririmbira yamurimbira yapfuye regana umuzimu wa mama wiwe niwe waciye uyuza ucuza uramuririmbira ikibuga toza umuzimu wa mama wiwe uramufasha kukurima kugira ibintu byose live yapfuye niyo ni ndeye muteye ndi umuntu atera inkuru cyane so gupfa fisimana fisumozigamye adizosa nk'igice n'urukundo hola mupiko y'Imana mwiriwe aho muri nabwakeye ko bukeye muri Australia urazi yuko ntiburaca buri nka saa 10 nijoro nariya muri Canada buri sangapi abari muri Canada even sangapi huko ariko kandi i Bujumbura turi 20:45 i Bujumbura no mu Burundi hamwe no muri Paris mu Bufaransa turi 20:45 ariko abantu bari muri Tanzania hariya turi 3:45 ariko kandi abantu bari muri Saudiya hariya Saudiya Arabia Saudiya bari kuri 3:46 ariko kandi turabona ego bashaka bikubwira abantu bari muri Oman hariya muri Oman bari kuri 22:46 so turabaramukije turanaryoherewe kandi kuba Mungu mumfata umwanya wanyu kuyaga natwe ndabona yuko indwi ba mbere bamaze kuza karibu n'abandi 10 barashitse 14 20 thank you ariko wa mbere yanditse ati kwa no okay dukunda so karibu ndabizi ko muri benshi muri mukumbuye ibihe nk'ibi byo gukora live why Chanceline fait participer cette nawe koraza okay ega live nene bageni ngene bayikora ariko ko ntatangura kubona amakomantere amakomantere sindatangura kuyabona nuko bimeze so thank you karibu sana ariko sinibaza rero bose zoca bigira what? Ego. Kirafata ni pan. Tushobita kwata commentaire mbona. Ahubwo bako amazina haje wandika commentaire tura. Hello kwa amazina Sara. Ageni bazikira ama commentaire aho gahita kuri Jerome Tungimana Chanel. Okay, commentaire ya mbere. Nizere ko mwiriwe bon. Turabakunda cyane igira ibyo ugira niba babwira umpe commentaire ngani ishuri. Ndenda muhe. Okay, bikira ningoka. Sura. Yesu. Ntindire ko yansoma ama commentaire. Nije imbere Genevieve ndahashitse kare. Sindabaramutse yo jambo sana ndabaramukije cyane ni mamlao abatanzi ni Fanny Lavine Madame Kezimana Solution Woman Blessed Woman nyene mama twafana ndi menshi ndabaramukije cyane mwose aherereye ndabagumbiriye cyane ndavuga ko ndabakunda kandi twaruka live twaruka live nko mu kwa gatatu cyo mu kwa kane gutyo naenda bikumbuye ko tuba tuyatera inkuru ego
wanditse Berthe yagasinda habona neza ko yani ko nashika iyi Facebook yawe urabona igenda buke ngo matereshaje ya indi nkunda igenda slowly burabaramutsa wegera ndabaye muri 10 premier. Thank you sana, karibu. ngo umunsi Fanny ko atari kararira byageze jo mbona ndariraga Denise wapi jewe si nkunda kurira gikundiro Alicia ndabaye muri 10 première. Karibu sana ya mwese, karibu cyane abako baraza mubwirane n'abandi mubahe link mugire partage baze ari benshi sana dushoboye kuganira nyene twe dukumburanye ariko kandi turabaramukije kuri babandi bantu bose baravyo seri urugo amahoro cyane mamlao naturagukunda shalom ndabakunda. Uyu ni Diane Adeline mwirambire muduha agapranke ari bongenzi nti bamukorera pranke nkumbuye kubona uri kurarira oya reka kundiza umugore ma favorite couple wagwan Sisi Shadia. Okay, ngene tuguma tubikore rero besheje numva mfise amatsiko yo kumenya ko Fanny yavyaye ntaravyara n'ukuri kandi kubeka umutaja kuri YouTube channel yacu ya Solution Couple. Umuntu azi ko ataragira subscribe kuri YouTube yacu ya Solution Couple oya vraiment waracerewe kubera niyo channel iguha ukuri kwintu byacu neza adasondetse. Nk'abantu bakibaza ngo naravyaye cyangwa nagize iki bisigura uko mutakurikirana Solution Couple kuri YouTube rero murabe murabe telefone tuko turakoresha connection ngaha yavuyemo ego barakuzi telefone yawe barayizi abantu bose. So thank you. Kandi termine no ariko kandi ko dukurikirana kuri YouTube tubaramutse wherever aho muri tubashimiye ko mwanagize na subscribe dukurikirana umusikundi ariko rero muze murabwana abagenzi banyu mugaba partage menshi kugira ngo benshi bashobore kuza barashikirwa n'ibyo ducisha kuri channel yacu ya YouTube ya Solution Couple. Tunamenyesha yuko Solution Couple ntabwo ducisha ko filme, ntabwo ducisha ko ibindi bintu ariko turacisha ko ibijanye ingo n'imiryango na couple yacu cyane ariko kandi tunahakaze n'ayandi makouple yavye ico imva yoganiriza abantu mvi iyo bashingira naye kuri ibi na biriya muze kugira ngo dushobore kubaka imiryango myiza. Okay, ishira ama commentaire ega je navyo ndiko ndabona nanje ndashitse mwiriwe Ivete wati umunyagitega yarampevye Ivete nta soni umenga warukuntu wamevye kwaje kwa pra kandi Ivete no muri Shalom Gitega ndabwiye mubatse araza kwikubwira Ivete tuge nivyo uro muri Shalom Gitega warampevye si vyiza Ineza Methode Bright arikara turaba nawe ugira ico tushikirije Christian Mugisha. Okay, reka rero tubande twicure ibibazo bitanu vya mbere ubise kibazo ambatse mamla waraje mubazi ibibazo bibazo byose mu bibazo mukunda kwibaza je mushaka kugira by'amatsiko ariko apana ibintu byo gutukana mbikubike kuri Facebook usanga abantu benshi batukana biki Facebook no kuri Twitter ariko kuri Instagram si cyane. Ibintu vraiment abantu bafite imico yo gutukana barabe babireke kubera si by'abana b'Imana si byiza. Shasha kwizera ngo murakunzwe natwe turabakunda cyane. Rize gusakare waragira iki? Okay, narengana kuramutsa uburengana wigira no kure yo none rize kudahura ndamutsa nawe sinibutse neza wariyo umva duhura n'abantu benshi sinibutse neza wariyo udodura ndamutsa duhuye. Fanny sinaguhevye hamandi uwo Gitega gusa sengera muri
katolika ako aramubeshe singa muri katolika umva Norasque yambu kwanza ndabakunda komera cyane nirambire abantu banje gusa mamulao baranseko zo kuraba kandi nayo gusabye koko ndabakunda okay azokubwira umusazo wari ku kazi okuza kundaba kiriya gihe le 1er septembre nje gituma twari twateguye iriya meet kubera ko abantu bari bifuza kuza kundaba ari benshi kuza kundamutsa ari benshi muri benshi mwifuza kuza kundamutsa ariko umwanya ugasanga uragoye rero nico gituma uriya musi nari nawuteguriye tuzohurire hamwe tuzangire ndanabashimira nyine abashoboye kuza abatashoboye kuza nabo ngira ikindi gihe tuzohura ego Fanny ndakunda couple yanyu asante okay thank you asante ariko kandi turamutse abakunzi bari kwadukurikirana kuri YouTube channel wherever muri turabakunda cyane tubabwire kandi yuko dufite ibintu byinshi byo kubaha ariko kandi turakunda cyane amasengesho yanyu ma commentaire yanyu nadukomeza ibibazo rero by'ino munsi solution couple ubundi muri abantu banje uziko musigaye musa yareka sinirabura ngira buri quality baza abantu bose ibyo none byuko abantu bose babane mucamo babisha ngo warasa nibiki nivyo baba atufanani baba basa vraiment turadusindana pana inyuma je sinirabura akoresha ubwirabure ni sawa bakubwirabura ngo ntanamwe ushobora kubugura ariko inzobe yo n'uca simbira mu botike nkunda ko mukundana cyane kandi rugume rusosa asante natwe dukunda ko mudukunda cyane kandi mutadohemukira natwe ntitudohemukira ya ikindi umunsi navuye mu mahanga turi kumwe na sheri wanje tuzoza kubaha yambu karibu sana karibu komantire kuri kingana nazibona umumpeshero wawe bizo inyarutse oya wewe ndi wavuze bavuze ko inyarutse wow maybe changa mu iyi famille ndayemera cyane pe thank you kuri mukomeze kugira iki VP happiness nani nkunda ko mukundana cyane kandi rugume rusosa thank you ndabakunda cyane mama Sela ndakunda ko mukundana ndabakunda cyane witwa ni nziza mukure abantu amajana 2 rero ndakunda cyane mwirambire cyane imana yivangiye cyane mu byanyu witwa Momo Celine okay Fafa solution cup ubundi muri abantu banje nono ndabaramukije ko musa none thank you ndari Fanny Olivier couple ndayikunda thank you sana mugira ama partage menshi mukure abantu amajana 2 amarero tuce tuduga ku ngingo yatuzanye cyatumye tuza nga today yeah Fanny Lavine turi kumwe Rumonge abantu bo mu Rumonge umva ndabwire rero akantu tuba turagira turindiriye ko abandi bantu baza andika huri twumve tumenye naho turi turi Bujumbura muri Nord Bujumbura muri Nord exactement nyine ari no muri Nord urabona nyine fashe bisi ya Nord nawe uri hehe okay muri commentaire tubwira naho turi kugira tumenyana ari gihe musanga abakunzi bacu mubana mutaranazinanye ugasanga kumbe nawe uri umukunzi wawe ariko rabirawe donc tumenyane wowe uri he twe turi Bujumbura wewe uko wapi muri commentaire mbona ho muri ariko Vivi happiness ariko ahantu kura iki shafanika imitoma shafani gusa ndakunda muri priere ndagukunda cyane nanje jewe ndi Zambia twagiye abayitwa Fabrice Zambia ni Fabrice nzibwira ni Fabrice nzi canke ni Fabrice twari kumwe ni dusengera canke n'undi Fabrice ndabaramukije umuvandimwe bebe arakomeye bebe ari munda arakomeye ameze neza kandi arashima tuvuga aho turi kapo ya mbere kwisi yose Nyanzarake ndabakumbuye cyane nishimwe Sad Marie thank you sana
Thank you sana, thank you. Watu Nyanzarake mbeka shi Nyanzarake hari iki utuntu mikeke. Mikeke? Ninde akutonye Nyanzarake wa miye gutonye Nyanzarake? Nyanzarake sicagiye twagendayo abantu twatuzina. Kumbe rasinzi Nyanzarake. So ndabakunda Nyanzarake gusa daki. Urukundo ngondana urugo rwanyu ntirugasaze. Thank you sana. Muze murute jendu Okay, sorry brava yagisha mbendara bahari ivyo ndi bukemura. Okay. Barasoma commentaire. Ngo muzogira iki? Mozambique turi kumwe. Thank you so much. Nini nishigira neza, umeze neza wo kutandika uri mu biki? Ya furaha Elize, jambo sana furaha Elize. Ego, uyu munsi rero turi ku munsi wa mbere twabahaye série urugo episode ya 34. Abantu bayiravye ni bande mwabonye gute mbega muko murabona biko vyerekeza bija he aho kuko tugeze ko kari kagira iki koko Maria yabwiye koko yoki oya Norasque yarataye urugo konexi kigenda sinduka mugasera urugo uvuga umugabo wawe ndiko mugasera urugo uvuga umugabo ni nkuko ariko witwa Blaise na kuvuga ati Blaise yarataye urugo mbeko ko ukunda kugira amazina yawe ukoresha amazina yawe kugira amazina yanje ya reko ndavuga ati urugo muriko muyakira gute mubona bimeze bitse irya nkuru nyine barya abantu bavukana badahuza gute bashaka ino gihe hari imiryango myinshi usanga nyine idahuza idakundana itagira iki ariko twari dukwiye nyine gusengeranira imiryango yacu ikagira ubumwe igakundana kuko niho usanga biraryoshe biragatsindwa aho usanga nk'umwana ugasanga nta zina nyokuru wiwe ugasanga umwana nta zina n'abayinasenge ariko kera bari bazinanye bose hari imiryango kuri Facebook byacitse bari bazinanye mugabo ukaca usanga rero ubonye inamba amajambere namba biki ugasanga urukundo rwaratimvye vraiment turabe tuze turasengera imiryango yacu hano ko nka koko abo kuri Facebook muragarutse nako ndavuga kuri seri urugo ni ujya mu bana wa koko namwe ne wa Maria murana ko utagyushe nk'amapfukana rero tuze turasengera imiryango yacu kugira ngo habeho urukundo. Okay, twagiye Jolie Nadia ndabakunda cyane solution couple. Thank you sana. Noela Nzeyimana mwirambire couple yanyu iratwubaka murakoze n'Imana yabikoze kandi ibihebwe bicubahiro. Ego Shadia kandi namba ngere mu duha episode ya kabiri mu ndwi zibiri mu ndwi episode zibiri mu ndwi rero nivyo tugiye gukora ariko ntizwa tubaha seri urugo gusa cyaba divanganye n'izindi azorise urugo hamwe n'iyindi twukundi ya kubera ko bari barabikene ya ego ntitwabaha episode zibiri z'urugo mu ndwi kubera ko ndikunda ruho kubera ko FNB tutegerezwa kucisha ko iyo nabo bahejeje gukurako ariko kubera ko tuba tuzi ko mutunyoterwa nicyo gituma turiko turakora n'izindi nyinshi kugira ntimuze mugira irungu kuri babandi bantu babibaza ni kubera iki kumbere bana bantu n'abanebwe hariho n'abandi bantu babishoboye tubona bo baduha zibiri twebwe ikibazo nico gituma tudatanga seri zibiri ni kubera ko dufitanye contrat na FNB ko bategezwa kwerekana ya seri imwe donc ijya urugo bo baramaze kuba twobyita kuyigura tubyita kuyigura barayiguze rero nico gituma tutayiposta kabiri ariko turazifise ntimwiteze no kuzibura igihe cyose muzaba mukeneye izo ziba zihari muzoguma mwazibonye. So nibazikarivye ariko kandi kuri babandi bamaze imisi bavuga bati
film ikiraryoha gose ikiraryoha bizogerera bizoshikahe asante sana ariko turi mu gutanga n'ikibazo umuntu azomenya ngene bizobandanya akabitomboza ico gihe tucatumwereka akantu tumuha rero mwitegure vuba mugwe mwiraba turazi ko harimo abanditsi benshi n'abantu bafise ivyiyumviro benshi tuzobaza ati none mubona vyogenda gute irikitera ijahe dusanze uko twazikinye kwa twarazikinye dusanze uvuze ivyabaye muri ico gihe bizoba CEO tuzomuha agashimwe CEO tuzomuha agashimwe so nuko bimeze connection ikatugora ariko uko biri kose turaza kubandanya échec de la diffusion donc tutangura bushasha très mal Fanny wanje très mal shiri wanje Fanny 1 2 3 I'm very sorry turabihanganishije ntabwo ari twebwe ni connection sinzi ngene byagenze ariko urumva nyine connection ivyuma ntibiri busezerana uwo mugani ninde yawuzanye ngira bari abantu bakibona abarundi bakira bakibona ivyuma usanga yaguye nko kuyikinga cavuga ati ivyuma ntibisezerana kweli ndikurupitse nguye hasi ariko kandi mu mane y'umusengera fiko murezi ko fiko akiri umusore abasore bako bahora n'ivyago byinshi fiko cyane ndamuhaririye ibyo bintu no kurengera umuntu oya fiko murabona yuko fiko ari mwene wacu kandi arakuze mugwe mu musengera ivyago umuntu agendera ahura navyo ni byinshi murabona yuko n'umushere wanje agera ahura n'ivyago bitandukanye Vuba katabya umwaho bandanye nuko rero bimeze ariko kuri Facebook ndabona yuko byanse reka tubananize nabo kuri YouTube kumbure bobo turi kumwe kando kwa kando nana kamamagarina na baramutse waje mbona kazo ibya fiko sinzi magarana indira connected kuri Facebook nana baramukumbura kuri Facebook kuri Facebook baramutse nana marambona komante ngo mutanana namenyo byatsi kamera menyo mbere uyu muti nimumbwira bari kwatura kuri YouTube uyu muti muntu yo umwana amenyo byase agakwamira mu nzira rero nyene wamaze kwebura ko atazoza mwaka wose amenyo yabaye ikibazo none jendi bata ajya ari amenyo gituma ateba ni kwera ko arateba no kugira no arateba aragumye nawe yoguma ntiyosumba ikijigo rero ikijigo cyo igihongote kiza kumeza ngaha ni misi mike ikijigo kirachangamuka n'igitero nana connection yanse kuri Facebook yanse ni probleme kayise mameka chino mameka uri si mameka sure Garoti. Nana ngo uramusaba kunzi nana tutete uneje nana zunguruka hari bakubona aho yagufuma okay uyu yitwa Nana yamutse abakunzi bawe yamutse abakunzi bawe ucoge gituma utaramenya ucoge namenye wayashitse okay baramutse yewe Ramutse bakunzi bawe ariko barakora babwira uti gute abariko barandaba werevaho muri amahoro babwira amahoro amahoro niwe uri kugira abandi bugira ayo bariko baraturaba hariya amahoro amahoro arabaramukije cyane Nana okay batera inkuru ya nyuma hamuca ugenda arafise inkuru
batera inkuru no imwe yonyine ngene kwishure bimeze nta nkora gifise ni kutavuga nisi niba bafise inkuru bariko aravuga niba mumenyesha amakuru dufise ngaha nisi niwe aruta oye none nta nkuru wanteye ryari kuba inyamba yari inkuru namba wari umugani namba cari igitito atere iriya nkuru wanteye iriya Janete yaguteye hey inkuru Janete yamuteye ingo yibuke turindire yibuke finally rero usigaye uri nyamura gitoka rero Wibukimya. ko wibuka imwe wibuka imwe ya iyo rero vuga imwe iyo nyene Ngo nabutoye. Makuru nabutoye. bagize iki mukuru nabutoye Ngo nabutoye. Kanisho. oya we connection ni kuraba wivuka kamerari kamerari ikira kubona connection igizi Aya. Ndamuteba. Ti. Ndaba telefone. oya we oya bijya ntacyo kamera ngiziriya kuzira kubona wewe gutera abandi telefone vyihoze Mutoye yagiye kurima kafereke ko nawe yashyize n'ibintu naravuga ko umuntu afise kuvuga bitera bica naravuga ko umuntu afise gahunda okay muto yagiye kurima mvuga rero neza reka amafyeri uyivuge kuko wayimbariye mukuru nawe yashyizemo ibintu muki mukuru yashyizemo ibintu ndavuga tegera none kiriya kintu mutoya aragenda baramugana nayo si ibyo yatubeshe jesi yowe wambwiye niyo oya none uri kurabeshe siyo yayindi mama we yari yarapfuye akacaza araza kumufasha gukora isuku urayibuka yayindi iyo rero yavuga gute mama yabyaye umwana mama wiwe acazapfa umwana wiwe mama wiwe ataramuririmbira yamuririmbiye yapfuye regana umuzimu wa mama wiwe niwe waciye uyuza ucuza uramuririmbira ikibuga doza umuzimu wa mama wiwe uramufasha kukurima kugira iki kugira ibintu byose live yapfuye none iyo ninde yimuteye ninde umuntu atera inkuru itana Janete so gupfa muraga menshi ngo imigani wakunda kubacira imigani bakoma baryama ni imigani yaguciriye ibitito ebe ni imigani cyangwa n'ibitito yavuye ngo n'ibitito yaguteye inkuru y'umwana mama we yapfuye amacaza arazuka mu ijoro oye niyatutse habyutse wa mama wiwe Janete sha muravyumva aba nabandi abana banyu muze murabatera ko mburingira byo bafasha muze muraba urazi ko kera byari biryoshe sana kera aho wasanga duteramye n'abavyeyi bakatutera bakatubwira imigani bakatubwira ibitito nyene wasanga biryoshe umwana yarigiraho utuntu twinshi ako usanga abavyeyi turi kuri WhatsApp turi he na he umwana abana nabo nyene ugasanga nyene bagiye ku matelefone bigishijwe ivyo bishakira ariko biriya bitito vya kera byaratuma n'abana bigiramwo indero ndundi niko nabivuga kigiramwo n'utuntu twinshi ariko
n'amatelefone ni meza yego n'amatelefone ni meza kuyaraba kugira iki ariko tuze turaraba abana bacu ibintu baraba muri telefone mbega nibiki ntabyo ushobora gukontorora ego ariko tuze n'abasengera nyatari okay urabona ko amatari karagenda ariko hariko haraza abantu sinzi ko muri commentaire bashize ya link kumbure bashobore kubabwira tugomba kubashimira wewe toka wakoze merci beaucoup uzodutera ini nkuru hanyuma connexion ntiri kiragenda neza ariko ntacyo bitwaye mwaravyumvise ko Fanny Lavine ari mu higanwa ndabashimiye cyane kwanza rya irebe best influencer komera Fanny mwaravyumvise ko ari mu higanwa rya irebe best influencer rikazoba rizorangira ku munsi w'ejo umunsi wa kabiri rero kuba taramutora mu bikore barashaka kuvuga ngo bikora gute ko mburu utazi ibintu byo kuja ku ma site web raba link ngaho nyene muri live urabemo ufyonze uza guca abakubwira karibu muri iryo higanwa abacha bagibwira iki ufyonzemo ucubona ufyonze muri iyo link ya irebe ucubona urutonde rw'abantu bitoje hama urwo rutonde ucumanuka rero kuri nimero 19 ukabona izina Fanny Lavine ucufyonda aho nyene umaze gufyonda ucumanuka kandi ukacubona ahantu handitse email ukacushiramo email yawe musi ya email hari ahantu handitse country ucushiramo igihugu urimwo hama iburyo hariho akantu kanditse vote cyangwa vote ku gasana n'ubururu ucufyonda aho nyene bakaca baguha message ivuga ngo wakoze gutora best influencer nshimira cyane abantoye nshimira abaguma bakora ama partage muri benshi ama message arashikira ku bwinshi ako nsaba n'abatarantora mugire courage munore basha munore asike amasaha make amasaha ashika 28 kugira ngo iganwa rihere urumva rero ukabura umukunzi wanje nina kubitwa hasi urumva ko tazoryoye uzobishigikira umuntu adatsinda ariko nambura umukunzi wa Solution Couple ukabura umukunzi wa filme ndundi ukaba uri umukunzi wa Fanny Lavine no kuri ndagusavye ntiwirengagize link ngiyo muri commentaire uyugurure untore ni ku numero 19 kacumanuka gashemwo email yawe ni kurimo hama kuri vote bakaheza bakakubwira ati wakoze gutora best influencer ndabashimiye cyane rero kandi nizera yuko kumwe namwe bizogenda neza cyane kuko mutigira mu nta hasi nubu hinize ko mutazona hasi mutegeza kunshikikira kamera turakundana je namwe yo okay nikiye kintu mwari mukumbe kuri Fanny Lavine bavuze ngo bakumbe kumbona ndiko ndarira kosha washa bayamhinduriye umugore umuntu yavuze ngo ashaka ngo aramumbuye ngo ndiko ndarira kwe oya umugore wanje ntakari ndabakunda cyane baje nukuri vyiza n'imbabazi bibome ko ni Justine Benita vyizigiro amen amen sidibe mwiriwe neza ndakunda ibikorwa byanyu thank you so much Byukusenge Aniera ni wa mutore mutore Fanny naho ara bebe uzotwibuka aduheko ni banore ajya amafaranga jewe ndayakeneye kuri na ya bebe eko vrem ibaze umuvyeyi yarusha akagira iki akagirane ndikwiza imbuga zayo ndiko ndabanezereza ndiko ndagira ikifuko nyine umwana nzomutera inkuruti rero wewe urumva hajyanye abakunzi banje barakoze umuti baragutora cyaturaronka inoti rero kugira ngo uvukene attack bus Celeste iyi connection twemera kuraba sorry manira ma Cedric mubawe cyane courage muguma ako nabantu bitariko birakunda neza kuri Facebook live tubibutse ko muja kugira subscribe kuri Solution Couple iyi live murashobora kwisangaho mu masaha make cyane mugashobora kuyikurikirana ntimugire ikibazo rero bicitse
Solution Couple ihari ku bwanyu ko tutagira kugira ngo muryoherwe natwe mutunezereze. Felicité Solution Couple ndabakunda sana ndaha mu Muramvya muheze gigwe. Banyamuramvya bakwetu barikiwa sana. Emi Melina abakunzi banje ndabasuhuje Imana yabampaye ibibanzagamire fone gusa ndashaka gukina film iwawe ariko ndi mu Rwanda hama twaragutoye. Asante abantu asante mu bandaye mugira partage kugira abantu ari benshi kuko murana ko turiko duhigana turi abantu bashika kuri 23 kandi n'abantu bakomakomeye murabizi bafite amazina akomeye nabo bashobora kuba bitanze abafana babo bakagira rero kandi telefone imwe itora rimwe nico gituma renga umanda basaba mugire mu partage mu ntore hama gukina muri filme zanje birashoboka gusa ikibazo urashobora kugana aho dukorera ni muri building yitwa Friends iri impande urenganya Obel hagati ya Obel na bavuga permanence umugambo wa CNDD permanence ya CNDD aho ura université kwa terre hagindani urinjirayo indani hama muri bureau A11 barakwakira bakakubwira ibisabwa bakakubwira nyene. Okay, CDB sene bwatora ahubwo nkoresha kanya shireko easy big love from Kenya. Dufashe Imana Joanna Imana ibahe kuramba kurabana kurambana yihenze Christophe Solange Kampala Uganda turi kumwe 5-5. Thank you Aniki ndabakunda cyane nabagiye ko byinshi mu rukundo. Solution Couple mubaho cyane uwo ni Jody Easy big love from Kenya ndashaka guhura namwe hama Norasque Ntare hasonesha hari pantaro yiwe nkunda ishonye neza uyinire nzakwereka shamana ndakunda ukuntu utonesha Norasque Geraldine nimba ndiko ndagutonesha wowe kutaja mu bintu byo kuntonesha. Celeste none yoba ari umurozi none utobatora yoba ari umurozi yoba aya ntiyo bari umurozi ntibari umurozi kuba hariho abo binanira gutora ahubwo mwebwe muri hafi na hafi bo binanira gutora baze mugenzi we amwere kuko batora ariko biranoroshe uvyonze muri iyo link ucubona liste y'amazina y'abantu kamanuka Fanny Lavine aho nyine muri ayo makomantere uraza kubona komantere itangura yanditse ko Fanny Lavine ucumutora hama tukatwandika amateka ariko LV ndoricima Fanny Lavine ntibatubwiye ngo arabya ivyo bintu bagiye kubika muze muravyemera. Solution Couple ihari ku bwanyu YouTube channel yacu twayugure kugira tuzatarababwiraho ukuri kwacu atari insaku ngo twumvise ngo twumvise ngo iki mugenda mugire subscribe kuri YouTube channel yitwa Solution Couple. Icyo uzogira ko amazinda cyose uzucugenda yo urabe ukazosanga ndacubonye uzomenye yuko nyene ari wongo sana. Janine ndabaramukije cyane mwisi mumve ko ndabakunda mu ndome nkuru thank you sana kugutora ni itegeko thank you sana mwarakoze banteye mwisi. Terisia ndakunda ibiganiro byanyu mukomeze muheza gigwe thank you. Nina nini jewe narahejeje wallahi gusa uri siri Nina Keila Dishudiane mana we banyarutse abacerewe kumuha amajwi dushikikire mama lao koko ngoro batemo link Manirama Cedric koko yamuhemukiye Norasque vraiment ariko turabakunda cyane gose ko haje Cedric from Kenya kuri inshuro niwe wamuhemukiye koko warugiye nta wabimenya gose ariko kandi ndabibwire yuko dufise umwe mu bahunguru nari nkumbe cyane yitwa abayitwa DJ Safe kuva hari mu ntara ya Ngozi ahari hose ndabakuje no munsi sinzi ko mabonye amafoto ariko ko tukiye kwifatanya nawe numwe mu bantu bakunda kuraba aguma yigira araba yicaye araba akunda kwiga aguma yirabira no bari karirabira wherever hari guma wirabira my brother ariko kandi Joaquim Smith wherever you are nawe numwe muri twebwe mugiye kumubona no kubona ibikorwa vyiwe abantu bashashe twakiriye muri twafaka turabishimiye cyane kandi tubizeze ko bazoba ibikorwa bimeze neza gose kuko natwe twabakiriye mu muryango wacu tubizeye kandi twaranabasengeye quand même
Elvine Nina nkunda uburyo mwihuriza Fanny mutere muja imbere na family yanyu. Asante. Mana uwera jewe kugutora ni lazima cyane binyarutse ko yasigaye amasaha make adashika 28. Ni kugutora mama wabo sisi wamutoye ahubwo turi nkire screenshot kwa muto ibaze ko naguhaye na congratulations kuri phone nanje influencer. Thank you. Sunutse pe abakinyi basigaye bavyarira amezi 6 aya ntiharagera ko twibaruka. Ntiharagenda bavye ngo amezi 6 twe ivyo nyiwapi. Waratowe nanje nagutoye right mucho thank you sana Flavia. Elve gusa muraberewe thank you sana. Twaberewe sana. Uri umuntu wacu naragutoye ntugire ikibazo influencers wacu thank you sana. Reka kunda tubwire uwundi tuzotora gusa. Uramuto bon. Uwundi ni Fanny. Bose ni sawa kwatora ariko urumva telefone imwe itora umuntu umwe kandi mu best influencer abibereye kameme ni mamulao. Fanny nukuri ntugire ikibazo turahari kubgawe aha nta nugenzi numwe nogira ntagutore nta numugenzi numwe nogira ntagutore nugenzi bwohera ahubwo uyitwa Rehema Claudine Rehema aho uri hose bakupe kukaya baridi. Justine Benita ndabakunda pe cyane basha ivyiza n'imbabazi bibumeye ko imisi yose kandi uhoraho yumva gusenga kwanyu ivyo uri kurasoma ziramaze umwanya munini. Ndabakunda cyane Keke Claire Courage Milima Lionel Salis ndabakunda kanini thank you sana. Murakoze cyane ariko kandi ndabibutse yuko dufise umungu yitwa Nisi Joshua abari hariya ayamaze kuba yamaze gushika mu gitanda. Nisi Joshua ejo ndazikazobona no live nimwe mu bahungu b'ubwenge sana nkunda sana sinzi ko maze ko mumukurikirana kuri TikTok aba yitwa Nisi Joshua Dance hariya kuri TikTok mugire follow mumukurikirane. Ni bande bakumbuye kumubona mu mapranke Joshua tutegure pranke tukore fiko kizosanga icaguye mu muriro niko yemeze ariko kandi ndabwire yuko Joshua numwe mu banyempano mu bandaye mu musengera ya Mungu wanje bwa bwana. So thank you sana. Sinzi ni yawe asante amen. Joro ndabakunda kanini. Mariam iradukunda nagutoye Fanny ndagukunda kandi cyane thank you. Merci beaucoup. Miriam kandi uzotsinda intsinzi ni yawe thank you. Dubai turakutara 5 Minani. Asante Minani. Ile Fanny Ntare Lavine turakunda cyane. Natwe turakunda cyane. Nibaza ko muri ko muramutora abatariko baramutora reka bahe link kumbure musubire mu mutore sivyo. Uca kuri iyo link mubonye muri commentaire baca bayibona ahantu Fanny Lavine ucibona ugaca umutora niyo nyene iyo hapo unamutora akisha tunaendelea shushu. Tusezere burije bebe dusezere ubu nyene oya narage okay nenzi ko hageze ntihage Odete araje karibu cyane Odete fuga rero bebe nawe mvuge iki ko jewe mbakunda sana ndabakunda cyane naco se numva novuga uretse kubashimira gusa mba numva nabashimira umwanya wose kuko muri abantu bibitangaza cyane urukundo mutwereka nyine rurandenga turamukumbuye cyane hamwe na Nana turabashaka kandi cyane nanavuye ngaho nibaza ko mumubonye hama Joshua Nisi muzumubona kuri live ikurikira kandi vuba cyane karaturunguru yariko baramutsa gato ari guri Joshua konaje yige okay tuandanye so marakunzwe beza nipfuza kubabona vis-a-vis we ntugira ubwoba uzotubona ngwaramutse na mugendo rya burije bunisanga 3:30 na 28 ingo Devuza ko na vis-a-vis yo natwe byo tubera umugisha kubona
nyine nubwo usanga umwanya wagoranye baraza kukubona. Okay, shiramo isura rero. Okay, umubonye Joshua ramutse abantu. Hello bakunzi wa Solution Couple. Muragwenda. Shiramo isura. Hose sinza aho muba muri gusa mubandanye mudufollowinga. Mushigikire ibikorwa byacu kandi ntimwibagire kumutora vuga ntacyo kuri ntuje baratubona kumutora Fanny Lavine kuri imana avuga nuko nyine Fanny Lavine batora Fanny Lavine batora ndagomenda mukange. Okay Alpha rakora mu kici tijambo sana ndabakumbuye ambiance iri muri ugo rugo muri umugisha kuri benshi ndabigira ko byinshi Alpha wherever huri Anike murakunzwe beza nifuza kubabona vis-a-vis. Okay bandanye shamana hama nimwibagiye kumutora kuri inde best influencer inde Fanny Lavine numéro 19 warabifashe mu kandi bibagiye nako gukurikirana kuri TikTok na Fanny Lavine nimwibagiye asante promota wangu promota Joshua ubwo akajamo kamwe rero abakunzi ama cyomoko ndabakunda cyane jya bango baragukumbuye muri seri urugo mwina na mama Prince na papa wanyu biriko biraza vuba mama wanyu Joshua ko bari bamukumbuye mwumvise ko afise impano yo kuvuga neza kandi avuga tuje atatibagira ibintu kimwe mu bintu shibira Imana no kuba muji Imana ibandanye mu ubwenge bwinshi. Joshua thank you sana gero ujyame uruhuke kesho ni masomo kandi nimwibagiye gufollowinga Aina Alasia kuri TikTok. Promota wacu hano mana yawe turago. Bye. Bye. So thank you. Dusezere itaragaruka kuri live. Dusezere bebe. Dusezere. Bon, reka tubasezere tuba Dusezere shushu. Dusezere. Burice ifoko turuhuka. Turabasezeye tunabashimira cyane umwanya mwamaranye natwe. Hanyuma rero tubibutsa yuko muri iminsi mwe mumaze iminsi ko muratora Fanny Lavine kuri Irebe Best Influencer Award Media Competition bisigaje amasaha make abatarabikora mu binkorere. Tunabamenyesha yuko vuba cyane tugiye kubaha indi serie urugo izo ziraca kurya minsi nyene amatubaye n'iyindi mundu kugira ngo ntimugire irungu beshe mwangumye mutu teraka mu mutubwira ngo irungu kingo tubaha ngwimwe ariko icyo kibazo turakizi kandi turacumva